Hariya mu burasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'urugamba vyifashe gute, hiriwe gute, Uvira bimeze gute, Uvira ibazwa nde, Uvira iri mwonde. Aha ni nyuma y'indirimbo z'intsinzi, ama audio menshi n'ama publication menshi avuga ko Wazalendo FRDC bigaruriye imiji ya Uvira. Vyoba ari vyo koko, bimeze gute? Hoba haba imigwano ko Uvira iri wicecetse? Ntago imigwano nimwe yahabaye. Hakozwe iki muri Uvira canke burasirazuba bwa Kongo? Inyuma ya Kongo turagenda muri Kenya, mu gihugu ca Kenya ibintu ntibimeze neza, aho Abasomalia basa nkuko bagomba gusubiriza mu nkoko igihugu ca Kenya nkuko u Rwanda. Formule na strategy u Rwanda gwinjiranye muri Kongo, bigaragara ko Somalia nimba atarishavu ry'ugwaruka canke rya bamwe babuze ababo, ariko imvugo hamwe yojana n'ingiro. Mbaca umugani mu Kirundi bati ruriye impanda ruraririye mu kike. Ikibi canke ikintu gisa n'ikiriko kira mu burasirazuba bwa Kongo gishoboye kwaduka hariya mu gihe Abasomalia bahagurutse bakamejeje. Aya n'ayandi makuru turaza kurabira hamwe ukungene vyifashe, ibijanye no mu generale yakorowe mu indege yarafise muri Turki, agiye mu rubanza muri Turki yaratumiwemwo, akorokana n'indege aho iyo ndege yavugishije amajambo menshi. Ibi na biriya ni nyuma ya kano karuhuko. Yes, ikaze na karibu bakunzi ba Free Podcast TV. Ndizera ko muguwe neza, mwiriwe amahoro, kandi muramutse ayandi bivanye umwe wese aho aherereye mu gihe uko isi imeze, hamwe burira ahandi bugaca. Ndizera neza ko muguwe neza kuri no munsi w'isabato, no munsi wa gatandatu, igenekerezo rya 27 ukwezi no kw'icumi umwaka ni wa wundi turiko turarangiza 2025. Amakuru yacu reka tuyahere muri Kenya. Muri Kenya hari ireresi ekanama audio menshi, ariko aracacana ko aho bigaragara ko abanyesomalia barakaye bivanye ngo n'ingeso ikogwa n'abanyakenya. Ntituramenya ko ari ugwaruka abajene canke abapolisi canke abasirikare, ariko biravuga ko ugwaruka rw'abanyesomalia ariko ruranyuruzwa ku bwinshi, gwicwa, harakarengane. Bigaragara ko bo bavuga ati umuntu yitwa umunyesomalia ariko arahohoterwa. Nico twarababwiye mu ntangamarara ko ibisa n'imvugo u Rwanda rwakoresheje muri burasirazuba bwa Kongo vyoba bisa n'ivyo Somalia igomba kuzana muri Kenya. Mbega utubaza umuntu yibaza, hamwe vyoba bisa n'ivyo canke bari karata bagomba bakine, Somalia yoshobora Kenya? Mbega ko hariho abataye icizere bavuga ati irashobora kuba ari na muchezo wa ndani, ariko uravye kungene bameze tension. Kandi n'uwo muhungu nivyo twageza amatohoza dusanga uwo muhungu yitwa Ahmed Omar Shehe yarapfuye, yarishwe no gwaruka go muri Kenya. Ibi rero na biriya reka tuvyumvirize, tugire hamwe twumvirize ano majambo yamushikiwe. Ni ireresi ndabashiramwo, tuyirabire hamwe tujane 5-5. Ibintu bimeze uku gukurikira. Sisi ni wa Kenya, tumezaliwa hapa, tumelelewa hapa, hatujawahi ona Somalia. Mkiona sisi mnakuita Shabab, hamtaki haki yetu, hamtujui sisi ni nani. Lakini nawaeleza kitu, mkishinda kuleta haki ya brother yangu, wallahi in the name of Allah, I'm the lion of Africa, I'm Somali. Watu wengi watakufa, watu wengi watakufa. We need justice of Ahmed Omar Sheikh. We are the upcoming leaders. Hatutaki tufuatilie nyanyo yenu mkilalia haki ya brother zangu. Tunawaomba our area MP, haki ya brother zangu. Mimi Sara Ahmed Afak, ni mimi ndo nitaanza. Naambia President Ruto, please, I'm too emotional kwa sababu mimi ni msichana. Unaona nikitetemeka hapa. Mimi ni mama. Ya nini kila siku mnaua vijana yetu? Haki gani? Tunamkosa gani? Kila siku mnaenda na vijana na tuoni. Vijana yetu tumekosa wengi. Wengine mnamaliza, mnatuita Shabab, mmetutesa na sisi tuko Kenya. Sisi tuko Kenya. RDU Monica, hatutaki nini? Hakuna kitu mnatusaidia. Hamfanyi kazi. Sijawahi na RDU wameleta choma. Maana RDU hamfanyi kazi. Kazi yenu imekuwa tarafika. Kama unataka tarafika, kuja andikisha tarafika, tutakupea. Sisi tunasema RDU watoke pale. Yule kijana alishoot kijana yangu Bogoloe, nitamtoa kofia yake chini mimi. President Ruto, mimi nakuomba kwa jimii mdogo ya Somalia.
Yes, ibintu bimeze uko audio munaje kwiyumvira. Uyu ni mushiki w'uwo muhungu yishwe. Uko bimeze rero nuko amajambo mumva kakaze na amajambo arimo no gusotorana, amajambo arimo agasuzuguro, aho avuga ati abanyakenya ntimukora, abanyakenya nta business nimwe mufise. Aha hari uduce twitwa twa Isri n'utundi tugenda dutandukanye twuzuyemo abanyasomalia gusa. Uhashitse uvuga ati ahasi muri Kenya ni muri Somalia. Ibi avuga umaze guca muri utwo duce ukagendura haca uhasumira n'ibindi byinshi, urashoboye kwemeranya nawe ivyo ariko aravuga uno mwigeme. Kwanza yavuze n'umumama murantunga, avuga ko mwaba Kenya mwe nta mitahe mufise, nta business mukora hano, ariko mujejwe yakoresheje ibintu bita ngo traffic, mu barazana amambuteyage batoza utuntu zana bateroriza inkoho amataxi n'ibindi bigenda bitandukanye. Bavuga ati kubera tuzi ko muri nk'ibidoma nta business mukora, nivyo nyene vyo kwica kunyuruza, ubukozi bw'ikibi, ubugome, ububisha, turabasavye nimba ari amataxi nimba ari utwo two kubacoresha mushaka muraza tubahe, ariko mutureke muduhe amahoro dukore ivyacu. Nta business nimwe mufise, nimutwereke business mufise ko mwirirwa murangara muri inzererezi. Ibi nabyo ugereranyije washe guca bifatanya ya situation iheruka aho hagaragara aba étranger benshi harimo abarundi, abanyarwanda, abatanzania nabo muri Sudani bariko barakora ama business agenda atandukanye muri Kenya. Ukabona ko hariho igipolisi ca Kenya cirevorce ni mutahi wanyu ni mugiruku kuna kuriya. Ibi byava kuri iki kintu uno mudada avuga. Abanyesomalia nabo muri Afrique du Sud bafise ingeso imwe, baranka gukora ubuzi bumwe bakabusuzugura, ariko waje kukikorera akabona karagutunze urya neza, uricara mu kabaro gafata agafana ukoga ukambara, ubura ukabufise uburaro n'uburamuko, baca kugira jaruzi bakaza kugusogota bakagutegera amambushi bakagusopa bakagubita amakanci n'ibindi bigenda bitandukanye. Ari byo birimo muri ibi bikomba bikwege uruhagarara hari muri Kenya, aho mwumva ko na musaza w'uyu mukobwa w'umusomalia kazi ariko aratakamba avuga ati dukeneye justice kuri musaza wanje mwishe, kandi nimutabikora je ndabarahiye nk'umunyasomalia kazi, ndarahiye n'ibindi byinshi mwumvise imvuga avuga, aho yemvita na President Ruto kubijamwo ataruko. Umuhungu yishwe rero yitwa Ahmed Oman Sheikh, yishwe n'aba amwe mu bajene bo muri Kenya. Hanyuma uyu mukobwa yitwa Sahala Amina, ariko pronunciation ziwe murumva kungene agiprononsa nkuko kimeze. Murumva kandi ikintu ngomba rero kugaruka ko nuko avuga ko we numukenya, numukenyane Somalia ntayazi, ariko numunyasomalia. Iyi ni ya mvugo rero y'abanyarwanda bavuga ngo twe turabakongomani b'abatutsi b'abarwandofone. Urumva aho intambara zibera. Aha rero gituma ino video canke no butumwa nashimye kubukoresha ndanabutebe ko gato ni kugira dusinyare Kongo yo baraguye baramaze kurugwamwo, ari byo vyibiko birazana izo ntambara n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Sivyo ko birazana intambara, ariko niyo ni imwe mu nzira Paul Kagame n'abamufashe mu mugongo bakoresheje kugira bashobore kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo. Muratsi ko yahamagaje abari bayoboye abanyamurenge mu 1996 ibutare aho hitwa Ihuye ubu, abasaba ko bokora strategy yo gutakamba no kugira Paul Kagame RDF zinkotanya basogose bashoboye kwinjira burasirazuba bwa Kongo, byitiriwe ko bagiye kuvuganira abatutsi eka n'abanyamurenge. Uku niko binjiye. Aha naho murumva ko naha bitanguye. Eka muri Kenya n'ukuri ushitse abantu bamaze kuja muri Kenya canke bari muri Kenya baraza muri commentaire bamenyutse nuko biri Kenya ni y'abasomalia, naho bovuga ati turagabuye uruhande. Ona ko uyu mutama Museveni yavuze ko akeneye ngo Indian Ocean n'ibiki ngo yorasa agatera gushikana hashikira Indian Ocean, ariko abanyasomalia aho bari kuva ku kivuko za Isri n'ahandi agenda hatandukanye bavuze ati aha ni wacu turahigaruriye, bakarasa. Muraza abanyasomalia ku bintu vy'amasasu nabo nyene ntiboroshe, ibintu by'intambara umengo niwo muhamagaro wabo. Noneho aba bantu buku bose barota intambara hamwe bogumuka no muri Kenya ntivyokoroha. Uku niko biri rero. Naje kubifatanya n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turabukungene nimba bitaraba natwe twozitirirwa tutaronerwa, kuko birashoboka kandi hospitality si bibi.
kwakira ingenzi, gufata neza umuntu, kugira ukuntu kuriya. Je ngomba ngereranye igihugu nk'inzu basi, bakugendeye umushitsi arafise, uramwakira muri barza, muri saro, mugasangira ku meza, ukamufungurira, ufise imodoka canke indi déplacement, ukamutembereza, niba ari umunyamahanga ukamutwara Tanganyika, Marie touristique n'ahandi henshi, ariko afise icumba c'abashitsi, afise ahantu ashikira, afise ahantu yakirirwa, bikarangira icubahiro ciwe kiraho nyene, hama akagumana amarimite yiwe. Ariko muretse abantu bakidagadura gushika nabo batangura gusuzugura abanyakenya, ariko byogaragara ko haro nabo hava bireze bakarendegera, botangura gusuzugura n'abarundi, tugatangura kumva ivugo nkizi. Ibi rero dusabe leta yacu ibikorere ko hamwe byoba bitaramera nk'uku boba bakoze cyane, ntituze twibuke kwifuka bwakeye. Tujabuke rero tugaruke muri Uvira hari ama audio canke ama post menshi yaguma agaragaza mu bucagucagu mu gatondo no kuno masaha yo muhingamo, bavuga ko Uvira ngo irimwo FARDC na Wazalendo ngo muji wa Uvira, ariko aya makuru siyo na gatoyi. Uvira mu muji, ndavuga Uvira centre, haracari izimbwebwe za Sarambwe, RDF, inkotanyi, abasogosi, ariko igihari coco nuko bari muri destabilisation totale. Nta muntu numwe muri zimbwebwe za Sarambwe ngo acambaye tenue militaire, bose bari muri civile, na babandi bari bambaye polisi basa n'abazikuye, kuko ubu bambaye n'amayeboyebo na vya bibotine ngo ntavyo bambaye, gusa baraho nyene muri Uvira bikamufre. Niho mwagiye kumva itangazo rya Wazalendo na FARDC bavuga ko umujene wari we wese yiyunza akifatanyana n'izimbwebwe za Sarambwe ntaze atubaze, kandi abene gihugu baze bitange bakorana ubushake. Bishoboka kandi ijoro nyene turiko turakora kino kiganiro, kubera ano mango ni isaha imwe n'inusu y'ijoro turiko turakora kino kiganiro, niho bavuze ati iri joro umujene wese azi ko yifatanije na AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe akwiye kwiripotinga hakiri kare, akishikiriza abatware, kuko twahashika bitaragenda uko ntaca tubaza. Ikindi naco bagasaba abene gihugu gukorana ubushake n'urukundo rwa Wazalendo na FARDC, kuko baje kurokora Uvira n'ubwicanyi, gufata ku nguvu, kwiba, guhonya ubwoko kwiyi RDF gisirikare c'u Rwanda, inkotanyi, abasogosi. Uyu no muhamagaro, niyo apere, niyo communique batanze. Ariko imigwano yabaye amaja hariya nyene kuri Paul ya Kalundu, aho bagwaniye ahitwa Kigongo ni mu gace nyene gahereranye na Katongo, habaye imigwano. Nico gituma mwabonye atamakuru menshi yarahari, ego nivyo twafatiriwe bivanye nuko ari umunsi wa gatandatu mu Burundi. Umunsi wa gatandatu abantu barasabirana, imanza zigenda zitandukanye, twe twitavye rumwe muri izo manza, ariko imigwano yagiye gutangura ku mugoroba kuva saa 9 uduga saa 10, niho hatangiye kumvikana amasasa remereye n'amasaso mato Kigongo Katongo. Aha ni hafi ya Paul ya Kalundu, uriko uraza ugana umuji wa Uvira centre. Amasaso yumvikanye, ariko ntituramenya bila, ntituramenya abasogosi RDF hapfuye bangahe, ninde ari muri position do force canke vyarangiye gute. Bigaragara ko imigwano igihari, ariko ahabereye imigwano saho gusa, ni Warikale habaye imigwano idasanzwe ahitwa Ihula ni muri Nord Kivu, ni Hula Kisimba, ahabereye imigwano. Wazalendo yageza amajanja ikambi yizimbwebwe za Sarambwe RDF, abasogosi bararasana, nimba bari baje gupima ko vyogenda neza vyocamwo, birangira Wazalendo isubiye inyuma. Ariko nagomba babwire ko abasogosi benshi muri RDF hapfuye batanu, hafatwa abanyagihugu, ndavuga abasivile bafashwe na balle perdue ni batatu. Aba nabace batwagwa mu bitaro ari hopitale iri ahitwa Kalembe niho bace baja kuvurizwa kuronka ivyo bita premier soin. Imigwano yahabaye niyo habonetse gishasha muri Uvira canke mu burasirazuba bwa Kongo. Turaja kugaruka dukora ikiganiro tubi bashikirize. Tugarutse rero kuri amakuru yo muri Kenya, intambara n'amajambo y'abanyesomalia, nagomba vuga ati ibintu umuntu ntiyefata minenegwe, kuko mwibuke ko muri Kongo ku munsi w'ejo hafashwe
abasirikari zimbwebwe za Sarambwe bagera ku 30 aho harimo aba ex-FARDC aba wazalendo bagiye kwiyunga na M23 ariko hagafatwamwo abakoroneri batatu akaba umukoroneri umwe wa Somali uwundi wa Uganda uyundi wa Uganda murize mwumva rero haja abasomalia bakaja kugwana burasirazuba bwa Kongo mwosigura gute ko abasunya Somalia batohava bivanga canke bubahuka Kenya ibi birashoboka ariko ndazi ko benshi muri mwebwe twaramaze guta confiance kandi iyi projet ya Empire Hima na balkanisation turazi ko bakora en synergie bakoresha utugenegene twinshi ibinyoma ama strategie mesha agenda atandukanye inyishu ndazi ko muza kuvuga iyo ni strategie canke no kuduhuma amaso ariko navyo tuzi reka tufate ko ari kuduhuma amaso ariko dusigaze na marge ya possibility hamwe kino kintu cogira uburemere nkuko bariko barabivuga tworaba iyo bitera bigana ndabibutse rero ko atafle podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugira umunsi w'isabato abakibandanya na weekend uno munsi ni kwa gatandatu buca ari kuwa Mungu aho abakirisu benshi bazoja gusenga rero nitwaronka makuru turagaruka tutayaronse naho turaza kubonana muri live mu busesanguzi eka turabere hamwe tugire deba ibinabiriya amasaha ya live ni yandi nyene ariko turaza kugerageza turabe ko dushoboye kuza muri live saa 6 canke saa 7 z'ijoro mwarahezagiwe ciao ciao